jewe ico ndiko ndarondera ngaha nukurondera gusa kumenya mbega hariya muri Yohani ko twabonye ngo Imana ni mpemu tukaba tubonye ngaha naho Kristo ko ari mpemu mbega twaca tubona yuko by'ukuri uwo data ariyo Mana ariwe Kristo kandi akaba ariwe mpemu kugeza ngaho turumva aho hantu turavye amajambo yuko atwereka ko ivyo bintu byose bingana turiko turarondera Imana icarico kugira ngo nzove sangejo twasenze ibuye twasenze umuntu twasenze bibumbano wala nico gituma ubu rero twebwe tuko turarondera Imana icarico kugira ngo tumenye nihagera ico dukora nihagera nuko dukorera Imana tuzi iyo ariyo. Shalom kuri mwe mwese mudukurikirana twizera ko mumeze neza aho iwanyu mu mihana aho mutwe muradukurikiranira ahatandukanye ni kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose nazanye abakozi b'Imana batatu ni Sengiyumva Pasteur Sengiyumva Hervé niwe umutumire agira kabiri ni Hajayandi Arthur ni pasteur wundi mu pasteur we muramumenyereye turamaze gukorana akatari gake ni ntibubegwa prudent niwe batumire nabazaniye nkaba ndabaramukije Hervé amahoro neza. Amahoro cyane Marvin. Umeze neza? Ego cyane turashima. Ni ryambere dukoranye nizera ko byose bizagenda neza. Ego cyane kandi turizera yuko bizakugenda neza. Arthur Shalom. Shalom. Nizera ko mumeze neza muragerageza kuduza akajwi nk'uko wanje. Ego cyane. Mumeze neza? Gose ndashima. Twizera ko bizakugenda neza nahari ryambere dukoranye. Cyane gose cyane vyiza. Ntibubegwa prudent nizera we ko atari ni ryambere ni incuro igira gatatu niba ntihenze karibu kandi mwisange. Ego murakoze Marvin. Nibatse ko mumeze neza kuva wa munsi. Ego tumeze neza. Ko baradukurikirana namwe nzira ko mumeze neza kuva wa munsi canke kuva aho warabi ikiganiro turabizi twamatuzana ibiyago bitandukanye kugira ngo tubafashe gutahura no kumenya byinshi mu byo muba mwizera canke byinshi mu byo muba mwumva ariko mutaratahura. Rimwe na rimwe turaja mu isengero, rimwe na rimwe turemeza ko turabakirisu, rimwe na rimwe turemera ko dusenga Imana. Ariko ikibazo tugiye kuzana n'ikibazo ari wese ashobora kwibaza rimwe na rimwe ufata nkaho umengo ni gito ariko kiba gikomeye kandi ari kinini cyane. Imana niki? Ngiye kubaza abatumire banje ndahera kuri Pasteur Arthur. Imana niki? Marvin urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko nibaza ko naryo shingiro ry'abana b'Imana canke ry'abitwa ko bizeye Imana kuko kumenya Imana nibaza ku bantu bose bari mu Mana ko ari ikintu gikenewe cyane kubitwa ko basenga Imana kubitwa ko bakorera Imana kubitwa ko bakwirikiye Imana barondera ubuzima bw'Imana ni byiza yuko tumenya Imana. Marvin wewe ubu turiko turaganira kubera tuzinanye. Ego ikibazo gikomeye cyane nk'umuntu ushobora usanga ariko arakora igikorwa mugari kakorera umuntu atazi. Cyangwa ugasanga ariko aravugana n'umuntu ko dufate nk'ubu gusenga no kuganira n'Imana mugabo ugasanga ukuganira n'Imana utazi nibyo bitaba biryoshe kandi ngira biri muri bya bindi dusanga mu ijambo ry'Imana mwe vuga ngo mwebwe murasenga ntimhabwe ntimwishugwe murasaba ntimwishugwe kwera musaba nabi birashobora kuba biri muri urwo rutonde rero kw'ivyo gusaba nabi dukora ugasanga bitumye rero tutishugwa kutamenya Imana uko kuba tutayimenya uko kuba tutishugwa nuko nyine tuba tutazi nuwo dusaba tutaba tubizi iyo Mana nyine dusaba iyo Mana rimwe na rimwe byitwa ko bavuga ko bamwe tuja kwiraba kwa Mungu abandi tuyiraba mu maserire abandi tuyiraba kumbure bwacitse ubuzima. Imana niki? Marve kuva kera abantu bagumye
babona ko hariho ikintu gisumba byose kirema gifise ubushobozi burihengeye ubw'umwana w'umuntu, bakumva ko ico kintu ari Imana. Twese twakuze twumva ko hariho Imana, hanyuma bakatubwira ko twiza gusenga Imana muri rusangi, twiza gukorera Imana muri rusangi. Mugabo twavuye dusanga harimo amakosa menshi, kuko abana b'abantu iyo Mana bavuga bagumye bayirondera kuyimenya, kuko hari ibimenyetso bitwereka ko bagumye bashaka kurondera iyo Mana, kuko mu mateka no mu vy'ibihe uravye by'umwanya w'umuntu mu bihe, urabona ko umwana hari abo twumva ngo basenze kwezi, abasenga izuba, abasenga amabuye, abasenga inka, hari nabo twumva basenga abantu habo. Mugabo ijambo ry'Imana twahawe riratubwira Imana icarico. Je nibaza kugira ngo n'Imana yivuge mu ijambo ryayo, yivuga ico iri, nuko yaravye abana b'abantu ikabona ko bagiye baratakara, ikavuga ati reka rero ndababwire ico ndi jewe, kugira ngo umwana w'umuntu ntasubire kujuragirika. Naho rero Imana agiye kwivuga iciri, dusomye muri Yohana igice ca 4 umurongo wa 24. Udusomera Yohana ivanjire Yohana igice ca 4 umurongo wa 24. Yohana igice ca 4 umurongo wa 24 haravuga ngo Imana ni mwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwiye Imana ico iri. Tubwiye ko Imana ari iki? Ni mwemu. Mu majambo make Imana ni mwemu. Naho tutogenda tubandanye muri byo gusenga rero, urumva ko idusavye ko nakaro turadufatira ngaha mu buryo busanzwe ati nawe niwaza kumusenga birasaba ko umuntu wese aza gusenga abanza kuja mu mwemu, apana mubiri cyangwa ukoresha umubiri kugira ngo ushobore gukomunika niyo mwemu, ushobore kuvugana niyo mwemu, ba umunyamwemu nawe koresha impwemu mu kuvugana n'Imana. Niho ushobora kugira gute kubanza kuvuga uti none jewe iyi Mana ko nayirondeye muri ivyo bintu byose twagiye twumva badushiriraho ngo ni Imana ibi basenza amazuba bakayita bagashira imisi ya Sunday yo gusenga izuba, bagashira imisi ya lendi yo gusenga lune, bagashira imisi ya mardi yo gusenga. Ayo mahistoire ko byagiye biragenda, no musi tukumva n'abana b'abantu bavuga ngo ni Imana nabo nyene. Murumva abo bantu n'abantu batigeze bamenya ko Imana ari iki? Impwemu. Hama tugashishikara kandi tukabona niyo Mana rero ico iri. Kandi dusomye mu Bikorinto ba 2 igice ca 3. Ariko nyene tutarasoma mu Bikorinto uvuze ngo mu gusenga iyo Mana tuja muri mwemu. Muduhaye umuco gato kuja muri mwemu no kuvuga rabasaka shandakari yabasaka ni gute? Oya, kuja muri mwemu no gukoresha impwemu. Niko bavuze ati mu bisanzwe iri jambo ngene rivuga ntirivuga ngo kuja mu mwemu, ko umuntu ntiyoja muri mwemu abavuye. Woja muri mwemu uvuye. Ahubwo impwemu y'Imana iba muri twebwe mu gihe twebwe twakiriye Kristo, twizeye Kristo. Iyo mpwemu y'Imana niyo yashusho y'Imana Adamu na Eva batakaje, ni ya mpwemu y'ubugingo ariyo Kristo. Twebwe twakira iyo twizeye ico Kristo yakoze, araheza kaza muri twebwe. Kandi uburyo aza wewe ntavyo umenya, kuko na Adamu na Eva mu gutakaza Imana muri bo, ishusho y'Imana iva muri bo, ntibabimenye ngene yagiye. Ariko wewe iyo wizeye ico Kristo yakoze, iyo mpwemu iragaruka ikaba muri wewe. Iyo mpwemu rero ni ya indi Yesu yabwiye Nikodemu ngo Nikodemu, iyo umuntu atavutse ubwa kabiri abyawe nande n'Imana ni mpwemu, uyo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. No kuvuga ko iyo mpwemu ni wa muntu wa kabiri avuka muri twebwe. Mu Bikorinto bavuga igice ca 1 mu 15 ngo nimwamubona mwambaye umubiri w'inyama n'amaraso mumenye ko. Bikorinto ba mbere igice c'15 umurongo wa 44 ngo mumenye neza yuko mwambaye n'umubiri w'iki? W'impwemu. Mufise n'umubiri w'impwemu. Umva iyo mibiri yose kubizeye Kristo turayifise, kubizeye Imana turayifise, kubavutse
ubwa kabiri. So uyu mubiri nyamara amaraso uvuka ubwa kabiri, usubira mu nda ya mama ukavuka ubwa kabiri. Habana mba, ahubwo ni wewe iyo wizeye Kristo, impwemu yacu wifatana n'impwemu y'Imana kugira vyemeze ko turi abana b'Imana. turabandanya kuri verse mwari mutubari afasha dusomera. Ego hama haravuga ngo Abikorinto ba kabiri igice ca 3 ku murongo wa 13 na 14 turaza gusimba kuri 17 na 18. Haravuga ngo ntidusa na Mose yitwikira mu maso kugira ngo Abisirayeli ntibahange amaso iherezo ry'ubwariko buraherengetera, ariko imitima yabo irakomantara, kuko gushitsa na bugingo n'ubu ca citwikiro kikiriho mwisomwa ry'isezerano rya kera ntikirakurwaho, kuko muri Kristo ariho giherera. 17 Ariko uwo mwami niwe mwemu, kandi aho mwemu w'umwami ari niho haba umwidegemvyo. Tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi, nk'abahindurwa n'umwami ari we mwemu. Ego urumva kuri iri jambo ico nari nifuza ko tumenya, rya jambo twasomye muri Yohani, ivyo gusenga sivyo nari nkeneye ko tuvuga cyane, muga twari dukeneye kumenya Imana niki ko nico turiko. Twari dukeneye gukura muri iri jambo yuko Imana ari mwemu gusa. Mugabo igituma tuzasomye iri jambo ryo mu Bikorinto naho nubwira twumve ko iyo Mana ingana impwemu, hari ikindi kintu naco kingana Imana. Aha batubwiye ngo tubikuye mu cigwa kiriko kiratubwira ingene ugomba kumenya ivyo mu isezerano rya kera navyo ukabimenya yuko ubwiza kuba ufise Kristo. Kuko baravuga ati igihe Musa yavuga ivyiwe, yareka aravuga ivyo yaganiye n'Imana, yabafise akayangana. Kugira rero abantu ntibarabiburya bwiza bw'ukayangana bwo maso gusa bwa Musa, yahemeye ko ashaye icitwikiro kugira amaso yawe n'imitima yawe ntibashe kuri bijya bwiza. Bakavuga bati rero ico citwikiro n'ubu rero abantu benshi niyo bisoma bijya byo mu isezerano rya kera, ico citwikiro kiba ku mitima yabo. Kuko iyo ufise ngo umwami ngo ico citwikiro kivaho, ahamukacu sobanukirwa ico byasobanura birya. Ijambo nashaka nkure mu gahani ryahe aho ku murongo w'13 bakoresheje yuko ngo mu mwami ariho kiviraho. Mugabe iryo jambo barisubiyemo ku murongo w'17 bavuga ngo muri Kristo. Ku murongo w'13 bavuga ngo muri Kristo niho kiviraho. Aha ku murongo w'17 baciye bavuga ngo mu mwami niho kiviraho ico citwikiro. Mugabe cyangwa ngo uwo mwami niwe mwemu. Jewe ico ndiko ndarondera ngaha nukurondera gusa kumenya mbega hariya muri Yohani ko twabonye ngo Imana ni mwemu, tukaba tubonye ngaha naho Kristo ko ari mwemu. Mbega twaca tubona yuko by'ukuri uwo data ariyo Mana ariwe Kristo kandi akaba ariwe mwemu. Twebwe ubu turi mu cigwa cyo kurondera mbega Imana niki kugira bitukorohere. Nimba twumva ngo hari ubuzima bwavuye mwijuru, kandi ubwo buzima buza ku bwacu abizeye, tubeho ubuzima Imana ishaka bw'iwacu mwijuru. Ubwo buzima ntituburonka tutaronse iyo Mana muri twebwe, tutaronse uwo Kristo yaduhaye, tutaronse uwo mwemu. None iyo Mana turayironka gute? None iyo mwemu tuyimenya gute? Iyo mwemu turayironka gute? Uwo Kristo turamuronka gute? Twe turakeneye Imana, turakeneye ubwo buzima bw'Imana, turaburonka gute? Bwa bundi nina mfise Kristo nzoba mfise Imana, nina mfise mwemu yera nzoba mfise Imana. Kuko aya majambo tubonye na yatwereka yuko Imana ariyo Kristo kandi ariyo mwemu yera. Naco gituma dushishikara tugume tumubona rero n'ibindi Imana icarico. Reka dusome muri Yohani igice ca 6 umurongo 63. Ego haravuga ngo Yohani igice ca 6 umurongo wa 63 haravuga ngo
mu kirundi ntihavuga neza cyane mugabo reka ndahasome ndaza gusoma no mu gifaransa ngo impwemu nizo zitera ubugingo umubiri ntaco umaze amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo mbwa mu gifaransa aravuga ngo c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie l'homme seul n'aboutit à rien la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Okay. Marvin, aha twumvise naho yuko ngo amajambo twumva Yesu yarabwiye aba bantu ngo niyo bugingo budashira kandi ngo niyo esprit. Bwa bundi rero yamwe mutwumvise ko ari yo Mana n'ubundi amajambo Kristo yavuze nayo niyo Mana. Amajambo Kristo yavuze ko twumvise ko impwemu ari yo Mana, Imana ari impwemu, kandi twumvise ko uwo Kristo nawe ari impwemu. Nukuvuga ko Imana ingana Kristo kandi ingana mpwemu. Ubu twumvise ngo impwemu nayo rero ingana ngo aya majambo yose Kristo yatuzaniye, amajambo y'ubutumwa bwiza Kristo yazanye nayo ngo ni iki? Ngo ni impwemu, kandi yongeye ko kandi ngo nibwo bugingo budashira, ngo nibwo bugingo. Urumva tugeze ngaha gusa turumva ko Imana niwe Kristo, Kristo kandi Imana niwe mpwemu yera, kandi Imana niyo bugingo budashira, kandi Imana niyo jambo. Kugeza ngaho turumva aho hantu turavye aya majambo yuko atwereka ko ivyo bintu byose bingana. Turiko turarondera Imana icarico kugira ngo ntizavusange ejo twasenze ibuye, twasenze umuntu, twasenze bibumbano wala. Nico gituma ubu rero twebwe tuko turarondera Imana icarico kugira ngo tumenye nihagera ico dukora, nihagera nuko dukorera Imana, dukorera Imana tuzi iyo ariyo, turaza kuvyumva. Reka dushishikare tumenya rero Imana ni iki turabe. Yohana 17:3. Yohana 17:3 haravuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bamenye wewe Imana yonyene y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Oh Marvin, urumva ngaha hantu n'abariko baratwumviriza bose yuko ubugingo budashira bawo Yesu yari yavuze ngo aya majambo ndabwiye niyo bugingo budashira kandi niyo mpemu. Ubu naho bitweretse, iri jambo ritweretse neza yuko ngo ubu bugingo budashira ngo nuko mumenya uwo yatumye Yesu Kristo ko kandi mukamenya n'Imana. Nukuvuga ko iyo umenya Imana, Imana ikaba muri wewe mu bwenge bwawe no mu buzima bwawe ukayakira, Kristo akaba muri wewe, ubumenye uburonse ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo budashira, reka twere kubugingo budashira. Bisigura ko bwa bundi rero n'ubugingo budashira nibwo Mana, Imana n'ubugingo budashira. Kandi ufise Kristo, ufise Imana, ufise ubugingo budashira. Ibi tubimenya kugira ngo ntidutandukanye ivyo bintu. Ntagire umwanya uza kuvuga ati mbasha ko nkeneye Imana ndayironka gute, mbasha ko nkeneye ubugingo budashira bironka gute, mbega ko nkeneye Kristo ndabironka gute. Ibi rero nukugira ngo bitworohereze tuje ahantu hamwe hatworohera kugira ngo dushobore kumenya Imana. Umuntu wese avuga ati ndamenye, ndakeneye Imana mu buzima bwanje, ndakeneye Kristo mu buzima, ndakeneye ubugingo budashira, nocahe nokora iki? Nukugira ngo dufashanye muri ubwo buryo dushireho umuco uva mu ijambo ry'Imana utumurikire kugira ngo tuve mu kujuragirika, kuko twabikuriyemo tukabona tumara imyaka n'imyaka ubuzima bwacu bw'Imana, ubuzima twarondera bw'Imana tugasanga ntituriko turaburonka kandi twabyifuza. Kubaho tugeze Imana ni mpwemu, Imana n'ubugingo budashira, kandi ni Kristo, kandi ni Kristo, kandi ni jambo, kandi ni jambo. Imana ni Kristo, Imana impwemu yera, Imana ubugingo budashira, Imana ni jambo, ni jambo. Aha, tubandanye tubone n'ibindi rero biza kutworohera kugira ngo ntibivange. Hamwe ndashobora ati je nk'umudakeneye umuco w'Imana, ndakeneye kuba umunyu. Yesu yavuze ngo n'umunyu n'umuco w'isi. Jewe nkeneye kuba umuco. Mbega no umuco gute? Uwo muco ni iki? No cyayo genda nk'umuco. Reka dushishikare dusoma Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere ushika kuwa 4. Yohana igice ca mbere
ku murongo wa mbere gushika ku wa 4 havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana vyose vyaremwe nawe mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Dusubiremo kandi duhere ku mutwe w'amajambo kuri titre twaba dufise ngira ngo nko mu Kirundi biradufasha cyane kugira ngo tumenye twumvirize neza kuko twe turi mu cigwa cyo kumenya ngo Imana ni iki. Nasoma aravuga ngo umutwe w'amajambo uravuga muri Yohana igice ca mbere uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Uko jambo yihinduye umuntu gabo jambo niwe Yesu Kristo. Tuvyumve ubu jambo agiye kwihindura umuntu kubera afise icyo agomba gukora nk'umuntu yambaye umubiri w'umuntu hari igikorwa agomba gukora mugabo niwe nyene niwe jambo niwe data kandi niwe Kristo arihinduye gusa. Aha tugomba turaba amajambo twabonye yose yuko ari ukuri kandi bisa biranadufashe tugenda dusoma ahantu hatandukanye ntibiducange tugombe gutandukanya data nande na Kristo, dutandukanye Imana na Kristo, dutandukanye Imana na mpwemu yera, dutandukanye Imana n'ijambo. Sibyo ibi biradufasha kugira ngo turonke umuco ntitwe turamene ku mutwe tujuragirika mu bintu byinshi. Iri jambo subiramo wumve neza ico aravuga ngo ndasubiramo kuva ku murongo wa mbere ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Wumvise ko jambo niwe Kristo kandi ngo yahoranye n'Imana kandi ngo yari Imana. Mwumva ko vyoroshe ivyo twako turavuga uwo jambo nimba ari we Kristo nawe nyene ni iki niwe Mana kugira vyorohe. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere vyose vyaremwe nawe mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. 4 muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Urumva muri iri jambo ritweretse neza yuko rya jambo rero mu majambo make niryo Kristo kandi rya jambo niryo Mana kandi rya jambo nyene ngo niryo uwo Kristo kandi ngo muri uwo Kristo ngo harimo ubugingo niwe bugingo kandi ubwo bugingo ngo niwo muco rero waje mwisi. Nukuvuga ko abakiri uwo muco bose nibo babaye umuco nabo kuko ngo mwisi waraje umuco ntiwawakira mugabo ubwo bugingo nyene bwari Kristo rero nawe niwe muco. Nukuvuga ko aho tugeze ubu rero nuvuga ko tubonye yuko Imana ni iki ni Kristo yera Imana ni Kristo Imana n'ubugingo budashira Imana ni jambo hanyuma Imana ni umuco. Nukuvuga ko ubu rero twebwe turakeneye Imana. Wewe nk'ubu wo kubwira ngo nyereka Imana we yimwereka n'amaso n'abakera bagomba kubibona na Musa yarambwiye ati ntushobora kumbona gutya mu maso yemera kumuhereza ibitugu kandi agacasigara akayangana nawe mu maso. Nukuvuga ngo uno munsi nokubwira ngo mpereza Kristo uwo munyereka yarambaye mubiri akora akazi kiwe kiswe katumye yitwa Kristo yari Imana yambaye mubiri hanyuma akazi yakoze kugucungura niko kamuhaye izina ryo kwitwa Kristo Imana nyene kuko niwe twumvise ngo Imana niyo yaremye kandi ngo Kristo ngo niwe yaremye byose ngo Yesu niwe yaremye byose. Umva ni ya Mana nyene